ku munsi w'imeruka niwo umuntu azagaragarizwa ibi yakoze ubwe aho n'umwakanye azavuga ati iyo nza kubona rubaye umuta iyo nza kubona rubaye igitaka Hekera abana muhanda abakunzi bayanjyana batwara kugugu twafunze bandana bitinyi tabanyange mbahuhire mwaka ngaka sengi zisanzare kugera mu butawo piramide tubomore abizera ivyikode nibo tujana kwibera iwacu shetani piyeje ziwe zirakaze birazwi rakini ja kwake vyote ni zero inshallah tudashinda kare ugaspa ini rap code ubutumwa bwiza mu beji tuje gusobanukirwa ni ndeje shori kanura fresh ini my dreams nedes kuvyishinya rukengi senya ku mukinyo wa kaka n'ibinamba nuko ibisivyo byananuka Gitega ntavya mapuwa marefu canke mafupi man aka kaboro ndagakeneye hama je ndaza gukubitira chorus oh ni hiwacu igitega ni hiwanyu kubera je sino munyagitega man hama rero wewe ucugenda rero na yantuze na vesi yawo twende turi Miro TV 257 tukubera ikirone ngo nawe ubera ikirone abandi nshuti mugenzi yes wamaze ukabona ni kaka boro nyene nta fresher na nkeyi umugabo gakora amateka cyane akareyo wakabonye ucumenya yuko ari hip hop smooth Jondi Jadogo trip on the mic mbego no musi uti ni biki muri hip hop smooth you know monster no musi tugiye tuje muri mode yakataraboneka Michelle Zami rindi urabe gatoyi naje kuraba bande canke inde ariko ni bande kubera mukanya muraza kubona nagwiriye sana yep ni hip hop mode yo nakubwiye ni hip hop mode wamaze kubona yuko twamaze kugwira ni Jadogo trip hagati y'ibigabo bibiri yo umbise rero ngo ya chumenya yuko bacita gute Michelle Zami ndagupfinze ibinyamugigi mara nivyo turi kumwe uno mwanya n'aba big rappers babiri mbega bagiye kutuyagira ibiki nivyo tugiye kuyaga big star ukunda musamani suko man bafuganje big star boy yeah ndaje songa bagwaye kari jewe ntamatingi navuye mu vyuki navuye ku myaka ubusheri wanje n'agakenke kari binyamugari hama tuje mu rugari dusura abavyeyi dusura imiryango abajyango batubaza ibibazo bo natwe tubasubize tubabwira uburyo twagafashe hakuja muzema rap nuko mujya mumva babana nitashitana jish stana boy kinyariri brose yakometse ku butaka bw'abazungu nita implement ya stana yakisiba kibiko mu by'ibitatu kukatuza umbunyisha kutuza aberenge nkomo kibwana no kanyaburu apana kwakigera pana kwa mugambwe bamu byo byantare tande rugamba tande rushatsi kwa masambiro mu rugari babira ariko nyine icubahiro kizigenza igihugu batsi binyamukigema nari nanje wabigize umwanda yes yeah big star boy Rich Blue twandaniza ko man yini ndamutso bro yeah hey Rich Blood man hey Sama Bible, sama kola bikubera machine fizi wishe wicwe navyo kubigagira amarira gira kubirenge ya ndabivuze fura y'umurozi mukimbona mwagira ngo nje guhumanya igop terrestre ba people nkunda good c'est comme fils de vierge Marie na vous time igeze sinzofata ibitageze vuka ku mugore tigeze umugabo pas des sentiments ku myaka 26 ndahumura bahumye ndahagusa bamugaye abafuye barazuka I have some more time muri 21e siècle mube maso Satani yamaze kwifatira ibisagara kuri dunia kavuna vyo gusinzira ubukondera dusima sinagoga ndabona amaso nimujye barashaka kumana mwaginya mikuno wa mitu sugo nsiyumye ndababwira kuri jaga sigara muri Sodoma Egomore wa company ya Yehova bakuri muri kwisha abagabo bari muri Persia twanga 6 femine vizuri ni kafiri bakufasha ibimugu dufuvye n'abasazi muhenesha bangana na bamama banyu Seigneur Dieu ma vie no time to lose I need for everything ngwana nivyo nashoboye kubonesha amaso yanje yahusanisha nivye kobona kongo pakwa kucheka long time pornographic blood to matwikinisha yeah Rich good man yap Chichi wegeze naza yuko umuntu atagiye muri mood uwo oyenye aza yuko nta munezero yigeze agira mu buzima bwiwe ndishimye cyane kandi uragahora uraza kuturamutsa yes bikora fresh kandi turagukurikirana men na cyane hip hop kwenda mbere Stana boy ibinyamugigima umuntu ari karavyumva cyangwa ari karabiraba mbega ibinyamugigima biravyinshi cyangwa ikinyamugigima ni kimwe yeah ibinyamugigima biraba vyinshi iwacu Gitega ntavya mapuwa marefu cyangwa mafupi man aka kaboro ndagakeneye hama je ndaza gukubitira chorus
oh ni iwacu igitega ni iwacu twagiye si kumugwa w'abakuru twagiye mani ijya bonda ikeneye sana man twende heya twende man freestyle ni pero freestyle iyo ibyarengerageza kugeza y'umunsi ntibikiri mu ndoto ni iwacu igitega ni iwanyu kubera Jesse ni umunyagitega man hama rero wewe ucugenda yo na yantuze na vesi yawo twende nta vy'amapua marefu cyangwa mafupi uje nabi twaguha Big Star yeah bro muri bakipe babiri abantu bavuga cyane bamaze kumva na freestyle zanyu mukora cyane kandi vraiment mufise inguvu muri mu byo muzi mukora hip hop yanyu novuga yuko abantu benshi bavuga yuko ngo mukopya ngo abanyarwanda ico kintu nico canke ni inspiration zanyu niko byabaje muko nyene twebwe vraiment kuva tugitangura umuziki kwanza turabakera ntabwo turi bashasha muri game ya kuva tugitangura umuziki nta muhanzi nimwe bo ngaha ku isi twigeze dukopya no twaje nka twebwe ibinyamugigima nk'abantu bakuriye muri RGR abantu bakuriye Gitega barabizi twe nubwo tutavuzwe cyane ku maradiyo ku marezo social vraiment twe ukuntu twamye tubikora nuko nyine ntabwo tugeze duhindura kabisa nubwo ukumviriza indirimbo za twatangiye ko kuva 2011 2012 urashaka kumva yuko Serenge itahindutse na gato uri kuravuga yuko mwaje uko nyene nta muntu numwe mwigeze mwinspira ko nta muntu numwe yigeze abenspira novuga yuko iyi kintu kirimwo ata muntu numwe guha inspiration ni wowe uba waragikriye ni mwazanye hip hop none gamana sinovuga ko twe twazanye hip hop ikintu makanye ico cyo gukopya twe nabwo twigeze dukopya umuntu numwe ariko hip hop twarayumviriza yes twarabumva cyane cyane yo wumviriza ni yahe ubwo sinyarwanda twarumviriza cyane nyamerika cyane n'indundi nk'umuntu wovuga yuko yakwenspiye cyane bituma ushora nawe kuja muri studio ukavuga uti bo reka nkore hip hop vraiment ndabigire nanje umwuga style ndayikomeze nk'umurundi yiyemera yo barinde gamana hano umuntu yoba yaratumye ushora kuja muri hip hop nawe ukayikora kabisa umuntu wa mbere inovuga yuko baratumye nkora hip hop mu mutima wanje nkumva kabisa ndayikweze kandi ndayikunze ni Machiavelli Tupac muri America yaje songa bagwayi kandi jewe ntamatingirengire napfuye mu bwuki napfuye ku myaka ubusheri wanje naga kari binyamugari hama tuje mu rugari dusura abavyeyi dusura imiryango abajyango batubaze ibibazo wo natwe tubasubize tubabwira uburyo twagafashe nakujya ndemura rap uko mujya mumva babami stana jishu stana boy kinyorera ibrose yakomotse ku butaka bw'abazungu nyita impera mafia stana cyagisimba cy'ibikobo by'ibitatu ku gatuzi mbonye ushaka utuzi ninde wakubeshe kumwami stana jishu ntoga ntemesa aberi ngefite uzu ni bici nkubita mu cyico we 2013 mujafone gusaba musange Kigali nawudinza mfira mu rugari aho nataye uruzogi mwitongo kwa mwumswa birange sana kuko nari nzobujegitife dushaka kugeraho nk'ibinyamugima kubo maguri impome zutundi turapa twajyaga tumva mu mahudi doruburumu yo 2009 twaje ku izina rya abana baciye mu jisho baravyibuka bari bahari yes turazanye uko imisi ihinduka niko twagenda twibaka turondera ukuntu twokora rap nyene y'ukuri kabisa imwe yo kwitsitso imwe nyene yaragiye ya Tupac Machiavelli yadusigira nyene tugaragaza no kuyigisha abandi nuko twaza kuyita ibinyamugigima kwanza ntitwavyise novuga yuko ari abantu abafana bacu bagiye bakunda ukuntu babonye ko mushitura nyene mo ukuntu abantu babonye ama stage yacu nibo bagiye batwita ibinyamugigima turabakunze turabakorerako kugeza uno munsi imbere novuga yuko hago twe muri objectif novuga yuko tukeneye kubaka kabisa izina byukuri izina kubaka izina mu mufuka atakiriyo nta kibazo umufuko se niki bro umufuko uraza fresh wakoze byabikogwa yo duza gushira imbere umufuka tuba twarakoze nk'abari abandi tuba twagiye ku bapfumu tuba twaragiye gutanga ibitamo nko kubona umva abandi basigaye bayivuga oya umuntu ashaka gushaka amafaranga adashobora kuja ku bapfumu gakoresha imiti mu ugasanga amafaranga wewe hagati y'amafaranga ni izina icubona ico tangura kuza imbere ni izina yes muri game yacu muri industry yacu nk'ibinyamugigima
ntabwo twashyize imbere ibintu by'amaronko cyane niyo mpamvu ubona mbere tunagaragaye cyane no kugwana n'izina gusa no kugwana n'izina ryacu kabisa niho kuzokumva ata muntu ashobora kuvamira timu Nyamugigima iryo zina uwo bahangara yokomereka kabisa Rich B ubu uye ndisiyo yuko n'amafaranga atarigera aza mu Binyamugigima vraiment ngo muyabone nk'ubu uye Imana iraguha irabahaye mukaza mubona bo nta utanga Imana kwihebura nk'ibi 50 million byaje mu Binyamugigima man izo franga muzikoze ko umugambi wa mbere wo kwiyumvira wo gukora nuwa washaka mu buzima bwa misi yose ariko 50 million niduke cyane niduke cyane uturamaze kudufatanya nukabona yuko ari duke tukagenda tacu dukoresheje 50 million oya nabambeshe ariko nditeze ko ishobora kuyaronka vuba nego kuko imigambi rero iri mu mutwe uzoci yakoresha 50 million kuyaronka icambere nokora nica ndongora nkazana umugore tukavyara abana nkagura na déplacement kubera muri aka kanya nta déplacement afite hani kinga ugira ikinga cyane irumba déplacement ariko ikinga narigeze kuba ndarifise ndadafise ubu yuko yori donc mu migambi ya mbere iza no mugore hama mukavyara abana déplacement n'ibindi nyene biba bikenewe ku mustare ego ivyo bindi rega nivyo nkene stana dudurira ko man ivyo bindi wewe umva yuko byaba bikenewe n'ivyaha wowe 50 million ziri mu mufuko kubwanje ndanase amafaranga nkayo sinavuga déplacement kwa n'ubundi ndiyunguruza yari boy yes kubwi wanje sanzwe niyunguruza nubwo biruko icambeje no herako kubaka kwanza rya zina urumva aje ndashaka kubona tufate akarero kambere RGR ndashaka kubyubaka mu kurundi rwego ndashaka kubona stage ya RGR ndashaka kubona studio ya RGR cyose n'amafaranga kandi yumva ni ibintu yose no sanga amafaranga uriko rero RGR umuntu atacayumva ni abbreviation canke ni RGR ni hodian ni hodi dukomoka mu man ni quality kabisa y'amateka dukomoka kabisa GTG City muri Gitega iri muri Gitega ni Rugari City ariko twaye ni mu majama vunaguye ni RGR wegira umuntu hambaye kandi ufite imigenzo atayitaniye ni umukafiri ukigira intungano ukigira kuri umusenzi wa taru kyambika zina za hatari kandi kuko ndi gitari imbere ukarareza n'itabi yo Imana ntihendwa urasohoka keshi huruju ukitanga mu nzira y'Imana ugatanga amawaiza kenshi inalirahira jiuna hindura ingendo patiri mukatiri pastori mutajiri shehe nawe mu birori muri bo byose mibagiye n'Imana yanyu yabatumye ayo maturu gobeka kuwe n'amaraso yabayo bukunywa ikubite ku mutima ugira uti Stana boy yo good trip kabisa Rich boy Ibinyamugigima team RGRC no Scoop hey mwanyaje yanje kuva jisho nabwa ghetto umenda guhame yo man hiturambirwa ni byinshi cyane ni byinshi yo Stana wani big Stana ntimunyishinge inkota zicumita sindi nkinshinge ushaka kumenya want umhaki kandi ndazitegerezwa n'ukulayikinga kubaze bad boy muri parking jenzwe nk'umusaza kandi bose barabizi murazikamwa kubw'ubugome bwa rubanda kandi nziko banyanga ariko nkabibahisha nibunyonga imoto twazinyonze kera niburya amahigi twayariye kera niburya n'ibyatsi kera shout down mani gufata isomo mu binyama ufukamye imbere yanje yakukatira ibihano man kabisa turakata tukajega Jenda baba zani bibera kwisi mushasi urashinze umutima urahagze mukira mibobo tuzuye mwamarira sinzora nagatira ku munafiki bihano bikazibisaba yewe muntu muhakanyi nikica kubiki kagucisha nikasani yewe muntu muhakanyi nikica kubiki kagucisha nyagasani ku munsi w'imeruka niwo muntu azagaragarizwa ibi yakoze ubwe aho n'umuhakanyi azavuga ati iyo nza kubona urwaye umuta iyo nza kubona urwaye igitaka
Rich Blood man. Yeah man. Ibiri ku mutima ni vyinshi man. Ni vyinshi. Icambere kwanza novuga yuko turashaka kubona umuziki hip hop. Ndavuga muri isangi hip hop abaraperi bo mu Burundi, abaraperi n'abaraperi kazi bo mu Burundi. Twahawe agaciro nkuko bivyagomba kugenda nyene. Kweli. Yes. Umuraperi nta jambo afise kandi biravye ni bafise imvune cyane. Noneho ko gutagwaye nikoti igwaye. Yes, ikoti igwaye. Kurandi rw'aba artiste twaje ndabona ko bimeze fresh. Kurandi rw'abaririmbyi ndafise n'ubuhamya. Yego. Tumeze neza. Nk'akarorero ka mbere kerekana ko ari sawa. Akarorero ka mbere. Yes. Hera ku bihuwa by'iwacu bimwe mu kigimo. Ntabwo bimeze neza navyo vyatumye tubarondera. Benshi babizi. Yes. Ugenda urungurukemo gusa urabe vraiment muri rap yacu tumeze fresh. Sawa bigwaye hehe hoko bw'ikisasi. Yes, icyo kogwa kugira ahantu bigwaye hano tubona bigenda bicumbagira. Yes, muri promo mu ba journaliste muri mweke abanyamakuru. Donc turiko dukora ivyo tutategereza. Muko mutumvisha injyana imwe mwitoreye mwicaguriye. Yes, muko mutumvisha ibintu mwe mukunda. Muri rusange mu ijambo rimwe ariko akora. Ntabwo muriko murakora ku bantu bose. Yes. Rero nico kigwaye cyonye baho niho hari faiblesse gusa. Niho hari faiblesse ubundi n'amafaranga yoza mu manje. Ego. Natwe baraperi twakurira ama stage nkajya aba R&Biste bariko baruriye. Kabisa. Bigende gute rero? Twene hari icyo tubuze se. Kuri zya stage bariko barurira bajya R&Biste. Twe hari icyo tubuze twene tozuriye. Nta na kimwe. Ahubwo tubana n'abasumba kwa twe twandika byinshi kubasumba. Kabisa. Yes. Ubutumwa bwinshi mu mwanya muto. Yes. Hakogwa iki sasa kugira ngo byose bishore he. Abanyamakuru umunyamakuru wose yobari karayumva mu duhindura ingendo muri rusange. Guhindura ingendo yamba muvugije hip hop. Yes, basi 50% kabisa. Bose tumanganishe ibintu bibandanye bigenda fresh sana. Stampo. Mwekera abandi muhanda abakunzi bayanjyana batwara kugugu twafunze bandana biti nyitabanyange mbahuhire mwaka ngaka sengi zisanzare kugera mu butaho piramide tubomore abizera ivyikode nibo tujana kwiberi wacu shetani piyeje ziwe zirakaze birazwira kini ja kwake vyote ni zero inshallah tudashinda kare ugaspa ini rap code ubutumwa bwiza mu biti tuje gusobanukirwa ni ndeje shori kanura fresh ini my dreams nedes kudishnya nkengi senyo kumukinya wakaka nibi namba nuko isivyo yananuka yaprenga kwati mbaturi pushing pesa namakorofa tubamari ni kwacu harubakitse harubakitse vrami wacu harubakitse iwacu ni mwijiro men sinzi yuko wakurikiranye neza imirongo navyumvise man erega man urarenze sana ni no makabisa bro twayaze vyinshi nibaza uwumva yumvise nibaza mukunzi wa hip hop yo mu Burundi mukunzi w'abaririmbyi basanzwe bakora hip hop ntabandi tukwereka nabahapere kubera bararenze sana mugabo bakaguma bidoga yuko ngo nta kigenda mbega wofashiki man reka tubashimire cyane naze yuko twayaze vyinshi kandi vyakamaro na turagushimiye cyane kabisa kubona watiyumviriyeho yes nabandi uzobikore nkuko hip hop irahari ngamo twabikoze man kandi nimaka bazoyimenye kandi yagaciro nabandi bo bikora nkuko hip hop yogira kurundi gwego men fresh sana akajambo kamwe gusa kubaraba Mirror TV 257 abantu mukurikirana Mirror TV vraiment nababwira ati mukomeze cyane mukomereza aho nabandi mwiyongereho Mirror TV vraiment yaje gukemura ikibazo twari dufise twese twari tunyotewe ama pick up cyane ku bantu bose bakurikirana ibintu byacu mpereye kuba journaliste kuba badushikika pana si bose arabadushikiye yes njembo ni truth bro aba cyane mpereye kuba journaliste aho ndavuga CC hit promoter good trip wewe nyene nabandi benshi kabisa yes vraiment mwaragize neza cyane abafani nabo mukomeze nyene mukomeze mubikurikira nubwo tukiri muri ya sheni hari zogege icika men turabakunda cyane gose big up sana yes Rich Blood akajambo kamwe man kugira ngo tubarabe tuiruke nibindi na cyane kubasanzwe baraba Mirror TV 257 yes imbere yuko nsezera mbanje gushimira Mirror TV yashoboye kuza kuturamusa tukaba dukoze ikikorwa cyiza cyane kweli
reka nanjye ndagushimire nshuti mugenzi wariko uradukurikirana ni kwa kunyene twari muri hip hop mode nazi ko twari muri disposition ya hip hop washoboye kuryoherwa cyane na freestyle zakaga ni vya bindi nye nta numwe azobikopya ntibizokunda kubera twifise ko tubikora MK Merveille no yari kuri camera John Dijadogo Trip dusubire mu bindi bikurikira yep merci beaucoup kabisa